niga master muri Italy hamwe n'iyindi muri Espagne. Ivyo vyose umwana yavukiye Makambe Nyanzarake araja muri Malawi birangiye yige mu Butaliyano no muri Espagne. Muri Espagne nahize. Burundi ariko hari abantu n'umunsi dufise bavukira mu minyaganyaga rugu abantu bita mu Kirundi hariya mu Kirundi bavuga. Naje niho navukiye. None biragoye ko yogira iyo vision bivuye naho yavukiye. Wewe umengo agize indoto z'ibisatsi. Ikindi gihugu twaronse ni Malta, Ile de Malta, naco ni igihugu ciza cyane kiri muri Schengen. Hanyuma ikindi dufise ni muri Iraq, kuri izi ntambara zabaye muri Iran. Twari dufise abantu benshi cyane amaviza yari yasohotse, twari twamaze kwatira amatike y'indege, so yama viza yaraheze, amatike y'indege byose birapfa, bisaba ko twongera kurondera yandi maviza yawo, turi yandi mafaranga, amatike y'indege twongera kugira yandi mafaranga, byinshi byo kutaronka umuco n'ukuri. Ego benshi nico novuga barahimukirwa, baribwa muri no minsi muramaze iminsi mubibona ko hari abantu baronse amaviza ya fake menshi, hari n'abandi batanga amafaranga icyo barondeye ntibashikeko, hari n'abandi usanga bashaka gukora neza mu ntumbero nziza bivanye nabo bakora ni Dubai bakabahemukira. Twebwe abagiye muri companies hanyuma agashikira mu kazi yahamagariwe, arico nashaka kubwira benshi. Benshi basubiza vya ID hariya vya ID baronke umuco. Rero ID mukorana na company y'ukuri vy'ukuri, ID barayikurondera mu kanya gato, ariko hari amakampani menshi ashobora kurondera ID akayabika, ariho haza vya bintu vyo gukatwa. Kuko fise ID ntuzomenye kungene udafise ID ntuzomenye kungene nta konti ufise. Menya kamera yashitse murahari uko nyene mu masaha wakoze, nimba wakoze amasaha 120 canka narenga akaguhemba yishakiye. Aho rero umubosi nyamukuru hari gihe atamenya na kimwe. Yes, welcome ladies and gentlemen, muraho murakomeye nizera ko meze neza muri hose mwiriwe canke muramutse bivanye naho muherereye. My name is Frank the Answer, iyi ni African TV Sando kaze wese uri kadukirengana uri mu Burundi, mu Rwanda, muri Tanzania, muri Kenya, muri Congo, Iburaya ndetse mu kuvya barabu ndavuga mu mande sanabi Saudi Arabia, Dubai, Canada, Australia, Zambia, Malawi, Mozambique nandi hose kwisi mwege mwese ndabaha ikaze. Uyu numunsi udasanzwe kandi batogira amahigo kwakira umutumire adasanzwe. Yes, maza kumenya byinshi bitandukanye mu kiyago cacu kuri uno munsi. Ukiri mushashwe channel yacu ndagusaba kugira subscribe kugira tumaze kwaka umuryango munini. Turabaha ikaze. Murakoze cyane Monsieur Frank. Murameze neza. Murakoze cyane kubyara. Urabona murasa neza cyane. Murakoze cyane. Musaba gwiza tunga. Si ego murakoze kujya teka mureye. Ariko kameme wandika neza yuko vrema ahantu hariho n'ahantu hari ifaranga. Nivyo? Canke umuntu ashobora kurabisha isura akihenda. Oya ntashobora kuyihenda. Ifaranga rega Monsieur Frank rishobora kuba riri mu mutwe cyane, ariko ritibonekeza kubera amafaranga hari ntaboneka. Amafaranga ntirivuga. Ego. Isoko ikaze kuri African TV. Uramutse abakunzi bacu dusaba abakunzi benshi badukurikirana ariko kandi bakunda ibikorwa by'abarundi, ibikorwa by'abarundi bakora bonye nibe kwira mu maboko yabo. Uramutse abakunzi bacu unabidondora ninde turi kumwe? Murakoze cyane. Hanyuma kwizana nitwa Nibarota Sheri, ndi managing director wa Niban Recruitment Agency, ni agence ikorera ngaha mu Burundi. Nibaza ko benshi bamaze kuyimenya kubera tumaze guha service abatari bake. Ego basubiremo izina kumbe abantu bataryumvise kugira ngo bavuga ati ninde mbe izina ni Nibaruta. Ego hanyuma nkaba ndi managing director wa Niban Recruitment Agency. Niban bihuriya ko ni izina. Ego birajanye n'izina. Muri market turi kumena nyene imbono neza cyane. Nyene imbono. Okay, urugendo rwatanguye gute kubera iki iyo mbono? Urugendo rwatanguye haheze imyaka 2 biriko birategurwa, ariko neza vyagiye kuja mu ngiro ku mwaka uheze. Niho twabona duti turakwiye ko natwe twova mu vyo turimo. Yego tureke gukora twebwe nyene gusa, ariko turabo kungera dushobora gutanga akazi no gufasha abandi mu kuronka ama opportunity yo kuronka ubuzi hirya no hino. Rero twatanguye twifuza ko iyi Niban ifasha n'imburiburi abantu 1000 mu mwaka barondera ubuzi ahatandukanye. Ego kandi icyo turizera ko tuzobishikako. Ego
Imbere ko tunjya muri business nyezina rero Ego. umuntu ashaka kumenya nibaruta ninde yakuriye he wakuze gute Ego murakoze cyane Eh, nakuze nk'abandi hanyuma nibaruta ni Umurundi mvuka muri Makamba Nyanza-Lac hanyuma abanyaburunga badukurikirana muri commentaire batwibwira ego hanyuma ku byo amashure naho nize primaire muri Nyanza-Lac nyene hanyuma niga paramedical Bururi ndaheza niga licence muri Malawi hanyuma niga master muri Italy hamwe n'iyindi muri Espagne ivyo vyose Ego. umwana yavukiye Makamba Nyanza-Lac araja muri Malawi birangiye yige mu Butaliyano no muri Espagne muri Espagne nahize Burundi hene ego ibintu wari witeze umwana yavukiye Nyanza-Lac yarazi ngo azoshika muri Espagne cyangwa mu Butaliyano ajamwe no kwiga ni ibintu utegura urabitegura uraba proactive ndimo uvuga ati jewe nk'akarero jewe Frank ndashaka ko ntokorera ikiganiro ngaha nyine mu Burundi gusa ndashaka ko nkoresha ikiganiro nk'akarero nk'uri mu Butaliyano muri Allemagne nkamusangayo birakunda ariko hari abantu n'umunsi dufise bavukira mu minyaganyaga ruguru abantu bita mu Kirundi hariya mu Kirundi bavuga naje niho navukiye none biragoye ko yogira iyo vision bivuye naho niyavukiye wewe umengo agize indoto z'ibisatsi byinshi wabitegurira bishikako ukava mu bandi ukareka kwiyumvira nk'uko abandi biyumvira na cyane cyane ukirinda ibiguca intege mu byo ubona byose kubera ko ivyo ukora mu gihe uri muri mu ntumbero nziza Fanik ivyo ushaka gukora bishigikiwe n'Imana nawe mu mutwe wawe conscience ikavyandika ko ubishaka kubishikako bitewe bitebuke urabishikako nubwo mu rugendo haba ari intambamyi nyinshi je nyine ngunda kubaza ego nizo bintu kugira ngo ushoke byarakoroheye ntibyari byoroshe kubera ko ngiheza paramedicale nk'akarorero nari nzi ko nshikira ku ishuri muri Malawi ariko byansavye imyaka 2 kugira ngo ntangure iryo shuri ego urihangana ego hanyuma mpejeje licence narifuza ko ubwo nyene nja ku ishure ariko siko vyagenze kuko vyantwaye ikindi gihe kirekire na applyinga inshuro ndwi bandoje mu bihugu bitandukanye ku nshuro y'umunani niho bagiye kuntora ndaronka scholarship mu Butaliyano urumva ko rero mu gihe iyo nkacika intege kuya kabiri gatatu byari kuba bipfuye kandi aho nakoresha amafaranga menshi cyane yego rero niyo mpamvu nariko mvuga nti nawe no gutera intege ni benshi bifuza kukubona ni benshi bifuza ko mwoganira rero ntibarindire ko bagusanga ngaha basangiyo nawe bifobuje ego nanje umwaka ndumva nashobora guhera ntagiye kabisa ego bifobuje ego yes ni wagize indoto z'ibisazi benshi atiyumvisha no musara umwana atanguye primaire hariya mu minyaganyaga hari icenda juru mugabo atabona yuko azokurira indege canke azoshika hariya anya umuntu akuravye abana ni kumengo muri kahise umengo nta kazoza kari gahari ariko no musara ivyo washitseko ego ni giki wize muri izo ngendo aho se wagiye uraca muri izo ngendo hari ibintu novuga bitatu nize nyamukuru icambere ivyo uriko urakora gira confidence wishire mu intege wenyene ugire confidence mu vyo uriko urakora ego hanyuma ugire ikintu twita consistency ni kuvuga ko nimba uriko urabandanya kibandanye ico nyene uhamiriza yego ica gatatu ugira ni resilience ni kuvuga ko no kuvyuka mu gihe watemvye wow ukabona ati vyanse none cambuka nyene hacaba rya jambo bitwa resilience ukavyuka ukongera ukabandanya urugendo urate ugashika ego icanyuma no vuga ivyo vyose ni no kuganira kubera ivyo vyose mu kubishikako hari igihe vyasaba ko ukoresha amakuru ya naya ati mbega aya makuru no yaronka gute ibintu bironka gute kubera ko nabonye ko muri urwo rugenda kanshi ijambo information rifise ibanga rikomeye cyane kandi ni kiguzi kugira ngo umuntu aguha amakuru Monsieur Frank yego biragoye rero cyabona ko bikwiye ko nanje iyi agence ya Niban ikwiye kuzohora itanga information amakuru ku buntu ego amakuru turatanga ku buntu umwe wese agahitamwo nimba ashaka kumenya amakuru y'akazi ngaha tukayashira ku mugaragaro
ivy'amashure ngaho turashaka ku mugaragaro n'ayandi ma opportunity yose ashobora kuboneka canke dushobora kuba dufise yego tuyasangiza abantu atagisabwe yes umuntu ariko arumviriza nibaza yuko kwa dukurikirana nimeshi bategura ingendo nimeshi babumva bafise plani zo kujabuka canke kuja hanze kurondera ubuzima nibaza yuko hamurumva ko hari isuyo bivanye n'ingene yagerageje icuro nyinshi arazi struggle arazi challenge ziri mu ngendo nibaza ko icizere kirahari kubera kiriho Niban watanguye inyuma y'izo ngene zose wafashe ni cye cyumviro cyatumye utanguza Niban biriye icyumviro cyatumye hane ntanguza Niban vyabaye ikintu nyamukuru kimwe gusa kubera ko mu Butaliyano ikampani nakoramwo twara abakozi barenga ngira ngo 400 ni jewe mu Burundi wenyene nari mu ndumwe avuga nti mega ibintu ese abantu kutamenya aho baca na makuru make badafise ngerageje kubaza nkabona abantu baje mu nzira zitandukanye zemewe n'amategeko izitemewe n'amategeko akabona turi kumwe turiko turakora warabuku ukabona mu bindi bihugu bariyo yari mu bihugu nibi mu nyuma icyumvire kiragaragara navuga nti mbega ko naronse ubumenyi muri partnership na cooperation nta kuntu ubumenyi no bukoresha mu kubusangiza abandi niho hacaza icyo cyiyumviro cyo gushinga iyi Niban dufadikanije n'abandi bafantanya bikorwa baje ego muri Niban musize service hanini muri Niban twisunga nizo gutanga ubuzi mu bihugu bitandukanye ego n'ubuzi bitandukanye mu bihugu bitandukanye ego ibihugu muranga ubuzi nibi icambere ni UAE United Arab Emirates muri leta zunze ubumwe z'Abarabu akenshi abantu babitahura uvuze Dubai niho bitahura niho hambere aha kabiri ni muri Kosovo ariko Kosovo turacarindiriye ko turonka resultat z'abantu ba mbere twari twatanze dossier zabo resultat zabo ntiturazironka hanyuma ikindi gihugu twaronse ni Malta Ile de Malta naco ni igihugu ciza cyane kiri muri Schengen hanyuma ikindi dufise ni muri Iraq ego nuko muri make ivyo nivyo bihugu novuga turiko turaparatingamo ariko vuba cyane nibindi turabironka ego akabirya kari muri agence ya nyina kahe muri agence yacu ari akabirya kubera ko agence yacu umwe wese mu gutanguza agence abafise vision twebwe turazi ko muri agence uyitanguza biragora haragera igihe ushika hagati bikaryoha ariko n'ahandi bicumengo biranse mengo ivyo warondeye vyose bigahera aho ugatangura kuyikora ko n'umuvyo wari warabitse rero ivyo vyose sivyo uhanga amaso ahubwo uhanga amaso ico no kwita vision of life mbega ni iki cyatumye iyi Niban ijaho naragishitseko nimba utaragishikako ivyo wohora navyo vyose uravyihanganira ukabitorera umuti gushika ushitse ku rugendo ego rero ako nakambere nakabijya turazi yo tuja ntituzimira ego ica kabiri dutanga service nziza zo kuri nabonye hari n'abantu bakira neza ego kubera ko ikintu ca mbere muri Niban baza twoba twisangije ni ikintu cyo gutanga information turaguha information ikwiye tukaguha na formation tukanabwigisha ivyo utazi hanyuma tukaguha kanya kubwira icyo bita consent wewe nyene ukihitiramo kuvuga ati barampaye makuru y'ukuri barambwiye n'ibintu ntazi ariko kandi barampaye n'uburenganzira bwo guhitamo service tukaguha n'umwanya wo kuja mu yandi ma agence ukabaza yego muramubona amahigo muramurungika n'ahandi ubaze n'ahandi ni wumva service zacu zimeze neza ni kariho cyane muri make ntabwo wamufitiye business yanyu muri sûr turi sûr y'ivyo dukora cyena yinzi yuko ahubwo umukonki ahubwo uvuga ati nuje hari anya kumagahi wanje nije mfite bidite turamuha uburenganzira tugenda ubaze yandi ma agence ari menshi cyane ubaze hanyuma uraje guhitamo wenyene ariko benshi birangira bagarutse ego yes ati hari gihe umuntu ashobora gukora ibintu mugabo ugasanga umwanya umwe biranse bigasaba ko yikora mu yo yasevinze hari challenge umaze guhura navyo kuva utanguye kano kazi kawe neza cyane bizihe challenge narayihuye nayo ku buryo nakoresheje amafaranga y'uwaje ahubwo nje nagugurana amadeni kuri izi ntambara zabaye muri Iran
twari dufise abantu benshi cyane amaviza yari yasohotse twari twamaze kwatira amatike y'indege so ya maviza yaraheze amatike y'indege byose birapfa bisaba ko twongera kurondera yandi maviza yawo turi yandi mafaranga amatike y'indege twongera kugira yandi mafaranga rero ico ni kibazo cyatumye ama agence menshi atanasubira gukora neza rero niho nakubwiye ati ya resilience ukavuga ati ndahomvye none rugamba ndaruhagarikira hanyene ukikora ku mufuko hanyuma ikorwa bikabandanya iyo ni challenge novuga ikomeye cyane duheretse guhura nayo ego biroroshe kubaka icizere muri bino bijanye no kujana abantu hanze ego kumengo hari abantu benshi batakaje icizere kubaka icizere muri nibane twebwe biroroshe kubera ko tuba dufise amatemonyage y'abandi bantu dufise bagiye badushingira intabe bavuga ati yamara bimeze kunuku ego ariko muri iki gihe benshi baratakaje icizere cyane kubera ko barahura n'ibibazo byinshi byo kutaronka umuco n'ukuri ego benshi nico novuga barahemukirwa ego baribwa muri no minsi muramaze iminsi mubibona ko hari abantu baronse amaviza ya fake ego kweli menshi hari n'abandi batanga amafaranga icyo barondeye ntibashikeko hari n'abandi usanga bashaka gukora neza mu ntumbero nziza bivanye nabo bakorana i Dubai bakabahemukira so rero icizere mu bantu caragabanutse cyane ku buryo kugira ngo umuntu ashobora kuronka company canke agence yizeye biragoye yego ni mu gihe no munsi ari ama company ajana abantu Dubai mugabo mara gushikaho ugasanga iyo company hari anyaramaze kugagwa mwebwe ivyanyu bimeze gute kugira ngo koko abarundi bagire confiance company yanyu canke agence company yacu nta mukozi aragenda asange company yugaye canke ngo ivyo yagiyemo yazimiye canke ntiyaronse umwaka abure aho umwakira twebwe abagiye muri company izwi hanyuma agashikira mu kazi yahamagariwe nimba ari muri delivery abagiye muri delivery nimba ari muri construction abagiye muri construction nimba bagiye muri cleaning abagiye muri cleaning yego mukurikirana gute abakiriya banyu mukurikirana gute abantu murungitse icambere cyo kubakurikirana tubakurikirana tukibaronka ahubwo akitwitura turamukurikirana gushika yuriye indege noneho anashitse hariya kubera ko ashitse hariya niho ahabwo haba hari igikorwa cyane cyo kumukurikirana yego nagira stare muca murekirana ntabayashikiye mwamurungitse igikorwa cyawe n'amasezerano ntuba urayashikako kubera ko bafise contrat y'imyaka 2 muri iyo myaka 2 utegeza kumuba hafi no kumufasha mu ngorane zose bafise rero kubera ko ingorane bakunze guhura nazo nizo gushikayo bwa mbere bagati bakuronka ID rero ico ni ikintu cyo gukurikirana wenye n'ubwiwe hari gihe kimugora arico nashaka kubwira benshi benshi basubiza vya ID hariya vya ID baronke umuco rero ID mukorana company y'ukuri vy'ukuri ID barayikurondera mu kanya gato ariko hari ama company menshi ashobora kurondera ID akayabika yego ntayabahe akabarunkiya muri telefone hanyuma abakiriya bawe rero batagukoresha yashati ya mara sindaro nka ID biba bigoye bisaba ko gukoresha yashati ya mara jewe ID boss yayimpaye muri telefone ntarayima akenshi rero gituma boss bakunze gunyegeza iyo ID no kugira ngo muri market mu yandi majambo babibe ego kubera ko arabika ID yawe akaca cegwa kukuguriza konti uzaza urahemberwako ariho haza vya bintu vyo gukatwa kuko fise ID ntuzomenye kungene udafise ID ntuzomenye kungene nta konti ufise menya kamera yashitse murahari uko nyene mu masaha wakoze nimba wakoze amasaha 120 canka narenga akaguhemba yishakiye aho rero umubosi nyamukuru hari gihe atamenya na kimwe ayo wahembye yego nico ikindi naco gasanga barakubagurwa na polisi babafashe rero ico ni ikintu ca mbere cyo kwihutira kumukire bagiye kumuba hafi kugira ngo aronke ID no kugira ngo ashikire ku kazi byoroshe yego yes gato imbere ko nsozera yego ku rugendo rwawe yego nahe amafaranga watanguje yarangahe
gitangura umugambi wawe hari abantu benshi baza yuko gutanguze projet bisaba miliyari n'amamiliyari ego ugitangura utangura buke buke icambere cyo abatanzania nibo bavuze ngo akili ni mali ubwa mbere bwo niciyumviro hanyuma amafaranga ari mu bantu ariko ndazi wazanye iciyumviro n'amafaranga yego amafaranga barimo ariko nakubwira ikintu kimwe yego icambere ni iciyumviro cyane kuko mu kuboko kwawe k'uburyo no mu kubamfu n'inyuma yawe n'imbere yawe hari abantu benshi cyane bifuza ko mukorana barindiriye gusa kuzana ku meza iciyumviro kizima nivyo mushobora gukorana baba bahari rero natanguje amafaranga sine bavuga igitigiri ariko ntiyarakwiye byasabwe ko niyegereza abandi bafatanya bikorwa dukorana kugira ngo dushire ku ntumbere kubera ko gushinga agence ya recruitment ikintu coroshe kuko ntavuze andi ma dépenses yo ku ruhande lisansi bwayo igurwa 150 millions 150 millions ni miliyoni 150 kugira ngo ronke lisansi rero urumva ko ushobora kuba ufise iciyumviro ciza kubona n'ivyo wokora naho bikora ego rero hari igihe bisabwa ko uca ukora n'abandi bafatanya bikorwa bagushigikira kugira ngo projet yawe igende neza ego nihe ngorane ikomeye wahuye nayo mu ntango mu ntango ingorane ya mbere nahuye nayo no kubaka icizere mu bantu kubera ubu kiri mushasha biba bigoye ko ngira umuntu kwizera ico niyo ntambamye ya mbere umuntu ashobora guhura nayo ego hari igihe washatse kubiheba oya ntawe muri gihe ucika intege uvuga ati je gabisa je bino bintu je nagiye biragoye kubera ko wewe ubuzi neza ivyo ugiye gukora kuko nivyo nakubwiye muri ya project wayanditse neza nkagira ko ntangano kuvuga ko umuntu wari we wese w'umujene ashaka gukora project hari ikintu cibanze abanza gukora ni ikintu twita risk analysis and risk management ntiwihutire gukora project ahubwo banza wige risk ugiye guhura nazo n'ukungera zose managing imbere yuko wiga ibindi vyose umenya ati risk ziri imbere yanje nizi umuti wazo n'uyu ivyo vyose rero kubera banda bizi neza ntaco bintwara ego mbazi neza ivyo ndiko ndakora ashaka gushikira kabingoraniye zoyitorera umutiku byose ubu wabiteguye neza nta kibazo na kimwe mu rugendo yes mu gusozera ni ikihe kintu cyo tuma abantu bahurumbira muri Niban icambere cyo tuma bahurumbira muri Niban nuko arishira mu bwa mbere bwo yemewe n'amategeko nk'abo bantu bashaka kuja Dubai nk'akarorero benshi hari amagence menshi bikora biba bigoye kumenya iyemewe n'iyitemewe ariko izemewe liste irahari gushika ubona n'amagence 68 ego hanyuma ikindi cyo tuma no kuvuga baduhurumbira service zacu ziranyaruka kandi zirazimbutse cyane ica kabiri ica gatatu novuga baduhurumbira nuko ibibazo tuba tubizi ko bitabura hanyuma tukabiterera umuti so kuvuga ko muri Niban atabibazo bibahabo canke impamvu tutaraja kuri social media abantu batwandike ko batugire uku suko atabibazo bihari ibibazo birahari ariko icambere cyo umaze guhunga ikibazo biragoye yego umuntu akaguha amafaranga yiwe yagutelefona 3 ntumwitabe yakoza kuri biro kwa muharandevuz ine zitanu ntagusangeho cyangwa asanga biro yawe irugaye ni kibazo mubwira amasaha uza buri ku kazi aze ikibazo mu kiganire amaso mu yandi ego abantu bameze neza no kuri nkunda wamubwije kuruka muha umuco aragutahura mbere aranagufasha no gutora inyishu y'icyo kibazo twogirwa na contribution akayitanga ko nka Jesse nobesha harageze igihe by'ukuri benshi tuvuga duti amara amatike y'indege vyanse ni mudufashe mwongera ko amafaranga ngano barabitahura byinshi benshi bakanongera ko amafaranga cyukuri ego nico ikindi naco nkagira ko mvuga nti nkubu turafise aga promotion y'abantu bakwira 50 baje Dubai turondera visa contrat harimo n'itike y'indege ku miliyoni 5 n'amajana 850 5 millions 850 kuri make ego
ko numushaka kubashiraho n'akabonisi n'akabonisi nyene n'akabantu 50 ariko gusa ntibarenga ariko yego nisenkani bonye nisenkani bonyene gusa kuri ico giciro niba twifuza ku ari wowe wese aje kugira akaryo akumviriza iyi video arashobora kudukomishwasho canke agashika kuri biro. Ikindi kandi ashaka kuvuga niba ndikora n'abakomisiyoneri turakunda umuntu ushikira kuri biro, nimba ari umuntu yaguhaye amakuru ntumukorera amafaranga mubwira ati yamara mperekeza tujane ku biro hanyuma ndahabone. Yego ico turagikunda cyane kandi turakigira. Ikindi kandi nuko no cyo tuma duhurumbira nuko dushaka kwagura akarere, ntidushaka gukorera gusa muri Dubai n'ibindi bihugu byose twashaka kubikoreramo kugira ngo umurundi bari we wese bivanye n'indoto yiwe n'icyo ashaka gushikako ashobore kuja gukorera mu gihugu yifuza. Ego yes. Ukeneye kuronka service muri Niban yoca hehe, yobakura hehe, mbega mukorera he? Muri Niban ashaka kuturonka kuri service amabiro yacu ari ahatandukanye. Mpereye ngaha muri Bujumbura iraha muri centre ville juste aho muri kuri avenue Patrice Lumumba ni barabara ryo kuri cathédrale, ni muri galerie iriho. Ushitse kuri Star Time ucuraba imbere yawe ucibona icyapa canditse ko Niban muri etage ya mbere. Ego aho ni Bujumbura. Hanyuma Ingozi ni muri galerie Saint Thomas harabana na Bankobu. Ego muri bureau numero 16. Hanyuma mu Rumonge ni muri Rumonge centre nyene kuri station kwa Marash, benshi barahazi. Uhashitse kuri station kwa Marash wakigwa n'icyapa ca Niban nahahoze parking ya kera. Hanyuma Inyanza Lake naho ni muri galerie Nyanza juste iri muri Rompwe muri etage ya mbere. Ushitse muri Rompwe ucibona galerie Nyanza ukacibona icyapa canditse ko Niban. Harakwira igihugu cyose. Ego dukora umugambi wa leta kubera leta idufasha kwegereza amaserivisi abanyagihugu. Ego nibaruta twaze byinshi bitandukanye ariko kandi ijambo rimwe ku bakunzi bacu, ijambo rimwe kugwaruka rukeneye kuja hanze aho kandi ugira kubahereza nimero ya telefone bashobora kubakurako. Ego inimero ya telefone ariyo mpereye ku bwa mbere ni 66 23 26 6 26 Ego niyo. Hanyuma kugwaruka ubwa mbere bw'ico no bahanura ndasaba ko umujene wese ariko aranyumviriza ubwa mbere bwo ategeza kugira ico kwita mu ndoto ziwe canke mu byo ariko arakora aba proactive. Ashobora kwicara avuga ati nta na 5 million fise, nta na 3 million shobora kuronka ariko akaronka 300,000. Iyo 300,000 genda urondere passport, wicare ufise passport. No, you never know, ntavyuzi. Iyo ni intambwe ya mbere, banza wicare ufise passport. Nico ica kabiri birinda ubusuma. Ni benshi banze kugirirwa escroquerie, ni vyiza ko bashika ku ma service cyane bakitura ama agence afise licence abikora mu muco kandi avyemewe na leta, kubera ko ni benshi babikora ariko muri kazoza canke hageze igihe kwagira ingorane bigasabwa ko leta intervene, birakugora mu gihe waciye ko umuntu atazwi na leta. Nico. Hanyuma igisigaye naco no bahamagarira kuza muri Niban ako kajyo nk'umuntu ashaka kuja Dubai canke za Iraq canke Ile de Malta dufise ubu atwitoreze ukuri tumuhe service meze neza. Ego hanyuma nkasaba ko kubera ko namwe service mutanga ni ikintu ciza cyane. Wobona iyo video kubera ko si nyene gusa tuzohacisha ibindi biganiro. Agire subscribe, agire sabone agire ku kabisa TV kuko nanje amakuru nagenda yaronka ku ma connection ngaho. Ushobora kuronka amakuru aya nyene akakubera intambwe canke intango y'ubuzima bwawe, kubera ko niyo navuga ko ya makuru ni ikintu cibanza cyane mu buzima bwo amakuru. Yes, bakunze African TV ntimuzimire ntimwihende. Niban yo bashobora kubaronsa ngene mushobora gutangura urugendo rwanyu neza ariko kandi mama no gushikayo bakabandanya babitaho neza ku buryo utazahura n'ibibazo polisi gufate cyangwa ngendo urahura n'ibindi bibazo. Yes, mwumvise ushaka information zikwiriye akura kwizigira 36 36 23 26 kandi yes mubarondere hamakanubwe bashobora kubafasha
ama service atandukanye. Ndabashima cyane gose mwese madukuriye kuva ku ntangosha kumpera. Asante sana.